Ikirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Mafatira. Ndi n'iteka ryo kwisabira ka bwakeye ndagukangurira gukunda no gukenguruka Uburundi iki gihugu c'amavukiro, kuko niwagicurika nka naka ntukigwanire nka naka abakoroni utanka bazogikorokeramwo bagitakange gicika umunuko nka ca kindi uzirikana. Abavuka gihugu bakohorana amacuma c'ibiganga ararira imyampi igurukire kumenana ubwonko n'inkoru uburimbwa n'imbwebwe urire yatawukiyaha. Kuko abakoroni niwabo ntibakundana boza gukunda gute kandi na basokuru barayamaze kute mugwi bamutiza umuhoro. Ino ndwi ni igice ca 39 c'izina Uburundi, kikaba ikiganiro ca 23 c'indirimbo zihagize Uburundi. Nkundira ndanje ko ikirundi c'abarundi ari ingonde y'inkingi 8 ziyibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndimburo, ku ndondabihugu, ku nyandiko, ku bumenyi bundi no gukundisha Uburundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicishwa kwitega arico kibambo ubusa 1 613 981 ibihumbi 2237 canke kwikete muravyo umuje vuga ngoma akabehe yaho akaburungu fre. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi ca kane Burundi, intambuko ya 5 Burundi bwacu ruririmbo ruhagize Uburundi, isemo ya mbere indirimbo zihagize Uburundi, isize ya 3 Burundi bwacu bwo kuva ku ntwaro z'abahima, iburi rya mbere isorongoro ry'amajambo n'impinyanyuro, umuvyuka wa mbere isorongoro ry'amajambo, umuzi wa mbere gushika ku 19 horana ubumwe n'abagabo nitekane, ikijumbu c'icumi itekane, ikivumvu ca mbere indimburo y'izina itekane. Izina itekane ricagagurwa integuza ri inyitangizo y'amazina y'umugwi wa 5. Iyo nyitangizo ntiyibonekeza, iza kumvirwa kurivuga ku ngereka canke ku nsigarira zina ngereka. Akarorero, sinzi yarabuye ko hazogera igihe itekane rikiganza mu Burundi. Amazina y'umugwi wa 5 ameze nk'itekane ni nk'ifi, igi, ikinga. Teka, itsitso ry'irivuga guteka ryumvikana ryongewe k'ingobotozo an ritanga gutekana, ingobotozo i ritanga gutekereza. An ingobotozo, agasozo kerekana icavuye mu gikorwa co guteka. Umuteko wa mbere amazina agobotowe mw'itsitso teke. Abakenguza amateka, abanyamateka, abashinga amateka, abatekereji, agakenguza amateka, agashinga amateka, agatekwa, akanyamateka, amakenguza amateka, amanyamateka, amashinga amateka, 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 bukenguza amateka, bunyamateka, bushinga amateka 17, gateka, giriteka, ibikenguza amateka, ibinyamateka, ibishinga amateka, ibitekwa, igikenguza amateka, igishinga amateka, ikinyamateka, inama nkenguza amateka, inama nshinga amateka, inkenguza amateka, inshinga amateka, intekera, intekera ntekera, inyamateka, iteka, iteka, itekane 34, kinyamateka, mwiteka, nkenguza amateka, nshinga amateka, ubukenguza amateka, umunyamateka, ubutekereji, udukenguza amateka, udushinga amateka, ugutekana, ugutekereza, umukenguza amateka, umunyamateka, umushinga amateka, umutekano, umuteko, urukenguza amateka, urushinga amateka 52, utunyamateka. Ikivumbu ca kabiri indangura kintu yitekane. Umuteko wa mbere incamake y'indangura kintu yiteka. Inkoko ya mbere iteka n'ingiro n'ingendo vy'umuntu bihuriranye n'umuco kama.
Iteka n'ubupfasoni, ubuntu, ukudahemuka, ukugumya umutima n'ibanga biranga umuntu nyamuntu. Inkoko ya kabiri, iteka ni icitegererezo ciza umuntu akura ku bantu bamubona bakamugomwa kubera inyifato ibereye asanganywe. Inkoko ya gatatu, iteka n'inyifato rupfasoni y'abavukagihugu kinaka y'ubwoko bunaka n'akaranga k'umuco kama k'imigenzo ibatandukana n'ayandi moko y'izindi ntara be n'ibindi bihugu. Niga mu rusengo rwa Mpungwe, umutimbo yitwa Jean Claude Nasasagare wo mw'ihigiro rya Gitega yaratoye imvyino nyinshi. Muri zo harimwo ubwo twavyina duti: yemwe gwaruka mwese muragumya akaranga k'iwacu, akaranga k'abatimbo muragumya akaranga k'iwacu, abatimbo b'ikirimiro muragumya akaranga k'iwacu, ikirimiro mu Burundi muragumya akaranga k'iwacu, Uburunzi burunzi nyambo uragumya akaranga k'iwacu, inyambo ziyaza ingoma muragumya akaranga k'iwacu, muragumya akaranga k'iwacu, muragumya akaranga k'iwacu, akaranga k'Uburundi niryo teka ry'iwacu, muragumya akaranga k'iwacu. Icitabirizo ngo muragumya akaranga k'iwacu, muragumya akaranga k'iwacu, akaranga k'Uburundi niryo teka ry'iwacu, muragumya akaranga k'iwacu. Kirerekana neza ko iteka ry'abarundi ari akaranga kabo, kandi ako karanga k'Uburundi nta handi ugasanga. Nakiwacu twebwe basa kakaba ariko katugize, niko tubwiriza kugwanira na ntaryo, kakaba n'umunzani upima intwari n'intera. Uwutubahirije iryo teka aba intera, uwuryubahirije nawe aba intwari. Kandi iryo teka ntiryubahirizwa umunsi umwe ubundi ukavyihoza. Wamiza ko kuko uwumenya ibanga rimwe n'uwundi munsi ararimena. Inkoko ya kane, iteka n'icubahiro umuntu aronkana n'amabanga yahawe n'igihugu n'Imana. Ico cubahiro kirashobora kumugumako iyo avuye neza muri ayo mabanga canke iyo abandanije kugendera ubuntu. Akarorero notanga n'umushinga ntahe yakukurutse akagumana iteka kubera ingendo yiwe itagira agahonzi. Umushinga ntahe yaturuwe nawe aca atakaza n'iteka ry'iryo banga. Umuteko wa kabiri, indangurakintu y'itekane. Inkoko ya mbere, itekane n'amahoro meza kuri bose, maze zina muntu ari mwitekane akaja ku mirimo ya misi yose atari umutima uhugumbwa. Ni igihushane c'umudugararo, ingwano n'umudurumbanyo. Inkoko ya kabiri, itekane n'imero n'impengamiro y'ibintu biri hamwe bigiye ku muriri umwe, biri ku rugero rumwe nk'ibitekewe nyene n'umugozi umwe. Inkoko ya gatatu, itekane n'imero n'impengamiro yo guturura, gusubiza hasi no kudashibaguzwa. Iyo ndangurakintu yumvikanira mu mavuga guteka, gutekereza no gutekera. Guteka no gushira ibintu mu nkono ugacanira hakaduka imbirarungu iturutse ku mavuta canke amazi ashuhijwe n'umucanwa, hanyuma ibitekwa bihiye inkono igatekana. Gutekereza no kuguma hamwe k'umubiri no kugira umutima udahagaze, imitima yabaye ijana. Gutekera ni ugushira hamwe ibintu bikareka gusanzara, ahubwo bikaja mu kibanza kimwe nk'umuganda, nk'ikigega. Ikivungu ca gatatu, imyibutso irimwo amajambo y'itsitso teka. Agateka aho kamye. Agateka aho kamye, igiti ciswe ingoma ntigicanwa. Ikiziba ntikibitanganika. Impuzi igura uwuyizi. Intobotobo ntizoba intore. Iyo mundi igura uwuyizi. Kayabu ntaba ntare. Ntawamura amavoka ku myembe. Ntawuzera ubwamikazi ku watwaye isogi. Ntare ntaba Kayabu. Uwabaye Imana ntari bubite. Uwabaye umuhimbiri ntaba umwami. Uwabaye umuja ntaba umwamikazi. Ni ukuvuga ko ayo majambo mpejeje kuvuga, uvuga ngo agateka ko hamye ukaca wongerako iryo ryungane rya kabiri. Nk'ubu iryo ryungane rya nyuma mperejeko nari kuvuga nti agateka ko kamye, uwabaye umuja ntaba umwamikazi. Umwibutso w'15, iteka rigira utetse.
iteka riterwa n'ico wikirije, iteka riva mu nzu, ntawugira iteka adatekaniwe. 19 uwigize utekereje batekera utwiwabona. Ikimvuvu ca kane, ibisokozo birimwo itsitso teka. Sokwe niruze, kari buntu kari bugarama gatesha inteke ibuha, umuravyo canke umwampi. Sokwe niruze, agatekwa kagasa n'akabisi kandi gahiye, ikigori cayinamuriza. Sokwe niruze, bugingo bwa none bwo gutana. Inyishu ya mbere, wotekera amazi mu rukangaka. Iya kabiri, wotekera imisuzi mu mishambara. Iya gatatu, wotekera umusururu mu isakoshi. Ikivumbu ca gatanu, amajambo mperekeranywa arimwo itsitso teka. Guca amateka, guca iteka, gucirwako iteka, guhabwa inkono yo guteka, guhabwa iteka, gushingurana iteka, guteka amabuye, guteka ibidasha, guteka inkubarujo, guteka kubiri, guteka umutwe. 12 gutekera impamba, gutekerwa n'ubwoba, gutera iteka, guterwa iteka riterwa abasavye, ikibanza c'iteka, inteko z'ijuru, kubumbisha inkono yo guteka, kugira iteka n'icubahiro, kugira iteka n'itekane, kugira iteka, kugura inkono yo guteka, kuramisha inkono yo guteka. 24 kwama mwitekane, kwamana intekera ku mutwe, kwibera mwitekane, kwiga guteka, ndi n'iteka ntangere ryo, ndi n'iteka ryo. Uca wongerako irivuga ry'icyo ushaka kuvuga. Akarorero, ndi n'iteka ryo kukumenyesha, canke ukavuga uti ndi n'iteka ryo kukwandikira kano katayamara. Umugabo w'iteka, umugore w'iteka, umuntu w'iteka, umutumire w'iteka. 34 urakagira iteka n'itekane. Ikivumvu ca gatandatu, ibibanza 17 vyitirirwa itsitso teka. Budatekwa n'agacimbiri n'umutumba wa komine Mabandi Makamba. Gateko n'agacimbiri k'umutumba Kivumu wa komine Kabarore mu Kayanza. Giteka canke igiteka n'agacimbiri k'umutumba Nyabikaranka wa komine n'intara ya Kayanza. Iteka n'agacimbiri k'umutumba Gitamo wa komine Ruhororo Ingozi. N'agacimbiri n'umutumba wa komine Gisuru mu Ruyigi. N'umutumba wa komine Nyabihanga Imwaro. Mwiteka n'agacimbiri k'umutumba Buruhukiro wa komine n'intara ya Ruyigi. Nteko n'agacimbiri n'umutumba wa komine Matongo mu Kayanza. Agacimbiri k'umutumba Gakenke wa komine n'intara ya Muramvya. Umutumba wa komine Gatara mu Kayanza. Teka n'agacimbiri k'umutumba Minyago wa komine Bwambarangwe mu Kirundo. N'agacimbiri n'umutumba wa komine Mbuye i Muramvya. N'agacimbiri k'umutumba Gisanze Muzingi wa komine Gashoho i Muyinga. Ikivumvu c'indwi, horana itekane. Tuvuze ngo Burundi horana itekane, womenga iryo tekane ryamyeho. Asubiramwo ururirimbo rwa Iprona na Mirerekano benshi bita Iprohutu, Patiri Ntahokaja yavuze ngo horana itekane. Cari cipfuzo mugabo nta tekane ryari ririho namba. Ivyemezo ni nanzi, yamareka mpfe gufata bikeyi. Ikijumbo c'11, horana ubumwe n'abagabo nitekane. Uko nguye mvuga niko mvyutse mvuga. Uburundi bw'imbere yo kwikukira nta bumwe, nta bagabo bakwiye, nta nitekane mbere bwagira. Ikivumvu ca mbere, nta bumwe, nta bashinga ntahe mbere, nta nitekane. Nabivuze n'ubu ndavyuhiriye. Nta bumwe bw'Uburundi buriho uno musi, kandi nta n'ubwariho igihe Yohani Batista Ntahokaja yasubiramwo ururirimbo ruhagize Uburundi. Ubwo bumwe mvuga n'ubumwe bw'amoko y'Uburundi. Uribuka ko mu 1896 umuhanuzi Sinzi yabuye ko mu Burundi hazoza ingoma, aho ata Murundi azoba kinena uwundi. Nukuvuga ko nico gihe amoko yanenana. Ivyo nabivuze mu kiganiro cy'undi c'abarundi ca gatatu c'imitahe y'abadagi co kuwa 2 Ndamukiza 2019. Cari cerekeye igandagurwa rya Mwansi Bihayingege atazigwa Bihome. Kwiyo ngoma itari bwabeho ku muzo kwikukira,
mbere n'ubu ikaba itarashika, enda nkwereke ingene ata bumwe bwariho mbere ata n'uburiho. Ubwa mbere abatwa bobo n'agahomerabunwa kuko abo barundi ntibegwa n'ibwirizwa nshingiro ry'Uburundi be n'amasezerano ya Arusha. Barenganywe icese na Petero Buyoya yazanye iciyumviro c'ubumwe bw'abarundi. Ibaze rero mu 1959. Ubwa kabiri abahutu barakumirwa biteye ubwoba mu 2019. Ibaza abantu barabishikira mu ntwaro y'ingoma y'u Burundi bagakuga umwe kuva mu 1926 gushika mu 1944 ahatanu w'umuti yaragisigaye. Abatutsi babibona ibisanzwe, abahutu nabo bagatekereza. Mugabo nabo batutsi nyene bagandaguye nyene icubahiro Ndadaye Melchior bamuziza hanini ubwoko n'ugukugwa mu kazi kitwa ugususurutsa. Njiye nshima kugenda nkubwiye ico ntarinzi kuri Arusha, nawe haraho wosanga kigufashije. Naravuganye n'abahinga mu vy'igwirirana ry'abantu no mu vy'isabikanya ry'itunga ry'igihugu. Bakurikije amasezerano ya Arusha, no kuvuga abatutsi 50% mu Gisota n'intwaramiheto, 40% mu Nyamiramabi arico gipolisi, mu ntwaro no mu buserukizi bw'Uburundi mu makungu. Naratangaye nsanze umututsi umwe angana n'abahutu 5. Imboneka rimwe mu Burundi gusa naho umututsi umwe aruta abatwa bose uko bakabaye mu Burundi. Ibaza ivyo bintu biba mu gihugu cashize umukono ku mategeko mpuzamakungu ya ONU, aho itegeko rya mbere rivuga riti abantu bose bavuka bangana kandi bishira bakizana mu gateka n'imbere y'amategeko. Abo bantu barisaba ubwenge n'umutima mpanuro kandi babwirizwa kunganirana bagengwa n'umutima wa kivandimwe. Kandi aho sindiko ndafyina, umurundi wese anyumva niyihinyisho y'ivyoba hamwe ico kibazo nkoramutima kitotorega umuti mu maguru masha, maze iyo nteba y'amarike y'Uburundi bwikoreye ikadusabira ku mutwe. Ubwa gatatu nta bumwe bwariho mu muzo kwikukira kuko gushika uno musi mu bagandaguye umuganwa Rudoviko Rwagasore nta muhutu n'umwe arimwo. Mugabo ntiyabuze gukurikizwa, abahutu bagahona ata kindi bazizwa kiretse ko umugambwe yiprona watsinzwe. Ni waba wibaza ngo ndibwira inkuru, umviriza ivyo umukunzi w'ikirundi c'abarundi yantohoreje. Amahoro Patrice. Nigoye ndashika mu Buyenzi, wa mutama twabonanye yagirageje kumpa amazina uwo yarengeje ko nasanze bari kumwe n'undi mutama. Acara munganira bongereza ayandi mazina bambwira yuko hari n'abandi uretse uyo Shabani Ramazani abako rya 18 nomero tutibuka neza, Butoyi Shabani Tambwe ya kabiri inomero 1 mu Buyenzi, Fazili Hasani Ntahomvukiye kujya gatatu nomero 13 mu Buyenzi, Mosi Ngoye kujya kabiri nomero 3 mu Buyenzi. Abo bara bashoferi ba komisariya do polisi. Hanyuma witwa Shabani Juma Makondo yaba kujya gatatu yari umumekanisiye, na Saidi Banigwa yaba kujya kabiri nomero 11 mu Buyenzi, nayo yari umucuruzi rero. Uwo rero yari umukunzi w'ikirundi c'abarundi, yavutse mu myaka 1949 bishira 50, aho avuga ivyazi neza vyabaye 31 n'ivya 35 mbere aranabizi n'ibindi vyindi myaka. Noheraheza mvuga ko ahatagira ubumwe nta n'abagabo baba bariho, kuko nibo barutunga boro nabafasha mana, ni ba mutima utikunda ukunda abandi, n'abagabo batunganiriza abarenganywa, kandi nta nitekani baririho. Padiri Yohani Batista ntaho kaja yandika ati horana umwami n'abagabo nitekane. No kuvuga ko habanza kuba se barundi aboneka kuko Imana yamutoye, ko umwami agirwa n'abagabo, nabo bagabo nyene baca basasagaza umutekano n'amahoro mazima. Kavuze umuririmbyi Thierry Gashikanwa aririmbira muri Canada. Umuzi w'20 sagwa ntugweze. Ikijumbo ca mbere indimburo y'irivuga sagwa. Irivuga sagwa riri mu muvugiro rubwiriza ricagagurwa saga, itsitso ry'irivuga gusaga, ingobotozo yerekana imero mugigwa, agasozo kerekana ko igikenurwa co gusagwa kiramba kiguma muri kubu kamaho.
Umuteko wa mbere uguhadikiriza kw'irivuga sagwa. Irivuga sagwa rihadikirizwa uku: nsagwa, nsazwe, asagwa, usazwe, basagwa, basazwe, hasagwa, hasazwe, nzosagwa, murosagwa, sindasagwa, wosagwa ubishatse, ugira ngo ndasagwa. Agisagwa n'akanyamuneza aba arasezeye, usazwe ugweze ntiwokwanka. Ikivumvu ca kabiri indangurakintu y'ugusagwa. Umuteko wa mbere incamake y'irivuga gusaga. Gusaga n'ugukwira, ukuzura, ukunengesera, gushika igisazo kirengwa imbiga, inkombe n'urugero. Impuzu isaga umuntu ni impuzu imukwiye, ahubwo igakubura no hasi nk'imbega n'imvutano. Hariho n'umuhezagiro numvanye mawe ambarira ngo uragasaza n'ipfundo rigusaga. Iryo pfundo mawe yavuga ni impuzu nini cane bapfundikira ku rutugu nka kurya kw'abatimbo canke abagabo bambara imbega. Intanga isazwe n'inzoga n'umwuhiro, kuko buhira barasuka inzoga mu ntango gushika inzoga iseseke hasi. Baruzuza gushika inzoga iseseke hasi kugira ngo berekane ko ibintu biriho kandi bakengurukiye nyene guterekerwa. Nuba ata ntango nyinshi ziterekwa, usororeye umuntu kuko umukengurukira, uramusuka ko gushika akakwiyama kuko yumva ko yahaze. Umutima usazwe n'akanyamuneza canke akamwemwe gaseseka mu maso na cane cane ku rurimi. Erega duca umwibutsa mu Kirundi duti agasaza umutima gaseseka ku rurimi. Hamwe nama mvuga ko imvugo ijana n'ingiro, hamwe nama mvuga ko imvugo ijana n'ingiro, akamwemwe gasaza umutima gaserukira mu majambo, aya majambo nayo akajana n'ibikorwa. Naho turirimba duti: numva kamwemwe gasaza umutima wanje, kuko nje ngaha imbere yawe ngo ndagusenge, ninahaze izina ryawe, kuko nje ngaha imbere yawe ngo ndagusenge, ninahaze izina ryawe. Ingeri isazwe ni nka 10, 100, 1000, kuko misago na nsaguye n'amazina y'umwana w'11 arenze ku ngero ya 10. 100 n'imisago nivyo arivyo vyose birenga ku ngero y'100. 1000 n'imisago nibirenga ku ngero y'1000. Naha amajambo y'ikinyamazuru le pays de mille et une collines ahindurwa mu Kirundi ciza ngo igihugu c'imisozi 1000 n'imisago. Umuteko wa kabiri indangurakintu ya sagwa. Sagwa n'irivuga gusaga riri mu mero mugigwa. Mu Kirundi hari mero zibiri, mugigwa na mugira. Ivyo nzobivuga n'Imana yantunga nkiyigira ivuga. Mugabo tahana kw'imero mugigwa ari mero ituma irivuga rigigwa, igikenurwa kiri muri vuga. Reka mfate amavuga nk'atanu: gukunda, kubara, kubona, kuvyara, kwandika no kunga. Mu mero mugira mvuga nti ndakunda, ndabara, ndabona, ndavyara, ndandika na ndunga. Ni jewe rero njeje igikenurwa c'ugukunda, icukubara, icukubona, icukuvyara, icukwandika n'icukunga. Ndi rukozi rw'igikenurwa rero. Iyo jewe nakenura igikenurwa ngiye mu mero mugigwa, nca namikara ngaca ndangurirwa igikenurwa. Nukuvuga ko ari uwundi muntu canke ikindi kintu kinkenurira ico gikorwa. Ayo mavuga 5 navuze mbaye uwugigwa nca ndayahadikiriza uku: ndakundwa, ndabarwa, ndabonwa, ndavyarwa, ndandikwa na ndungwa. Amazina avuye muri ayo mavuga ari mu mero mugigwa ni nkundwa, mibarugwa canke umubagwa, canke bagwa, bonwa canke mbonwa,
abandikwa ngo babiranire ubukristu, ikivyagwa murungwa. Muri ayo mavuga n'uwundi muntu ajejwe igikenurwa c'ukunkunda, c'ukumbara, c'ukumbona, c'ukumvyara, c'ukunyandika n'ic'ukunyunga navunitse canke anyunga amaguru mu nyuma. Tuvuze rero ngo Burundi sagwa ico cose, nuko tubusabira gukenurirwa ico kintu ngo kibwuzure bwose uko bwakabaye. Dusaba ngo ico kintu kibupfuke bwose uko bwakabaye. Sukuzura gusa, nukurenga n'inkombe n'imbiga kigashikana kure. Birashika irivuga rigahindura katuzo mugabo riguma ari ryo nyene. Erega gusagarara, gusakara no gusaga n'amavuga asanga igitsitso. Umuteko wa gatatu, amavuga agobotowe muri sagwa. Gusagarazwa, gusagirishwa, gusagirizwa, gusagirwa, gusagizwa, gusagurishwa, gusagurishirizwa, gusagurizwa 10, gusagurwa, gusaguzwa, gusagwa, gusakamburanwa. Ijwi ge ryacitse ijwi rigumye ke kuko rihuye n'amajwi gwe. Twari tumenyereye ijwi rigumye ryoroha, none heraba n'iryoroshe ryateba rikigumisha ngo imvugo yorohe. Gusakara ni itsitso saga, kuko gusakara nukongera kubihari maze hakaba n'akarenzo kameze nk'umuseso. Ni naha hava izina igisagara. Nukuvuga ahantu harenzo inzu z'umuryango umwe, maze hakaza kuba abantu benshi bakubaka izirenga inzu z'umuryango umwe. Gusakamburirwa, gusakamburishwa, gusakamburwa, gusakambuzwa, gusakagwa, gusakazwa, gusagurirwa, gusagurishirizwa 21, gushagwa. Ikivumvu ca kane, imyibutso irimwo amajambo y'itsitso sagwa. Amaguru ya Busagara yirukiye mu ya Sebusagara. Hakorokuri karasakara. Igisagara c'imisure ntigikora umwotsi. Inda y'uwundi irasaganya ugasakira. Ubusaza bugusagiriza utabwiye inyomusa. Nta wuguha icumu ngo akwime umusago. Ikivumvu ca gatanu, ibisokozo birimwo amajambo y'itsitso sagwa. Sokwe niruze. Narashinze umuganda umwe ndasakara, ikizinu canke umutaka. Sokwe niruze. Ntere kamwe njikiyo naja, isakamburira. Ikivumvu ca gatandatu, utujajuro turimwo amajambo y'itsitso sagwa. Akambere, abaca ku munyezamu n'ugwaha wo mu gisagara ca Bujumbura bamuha mwiriwe bati, urahagana ugwaha? Uwa mbere amwishura ati ndaha. Uwa kabiri asubira kumuramutsa atyo, n'uwa gatatu n'uwa kane. Kuwa gatanu arihanukira ati ndaha nyene ndaba ico mungira. Ubwa kabiri babajije na Runyonga bati, ukurira gusakara inzu kizira ku mugore ina Runyonga nawe? Ati ntayuriye ninde yoza kuyinsakarira ko n'umugabo ndonka ari uw'umunsi umwe atabaye amavano. Ubwa gatatu, ina Runyonga yinyananyanira mu nzira maze ifundera imugwa mu kirenge c'ukuryo ashinguye. Aragukunkumura yamara aruhira kuyifyondora mara amusaga ikirenge cose. Ababibonye bati erega uretse ubushirasoni ntitwari tuzi kuri n'umurozi na Runyonga nawe. Ubwa kane, umusumari uhushijwe n'inyundo y'umusakazi w'amazu waratarutse utobekeranya ikirato n'ikirenge ciwe. Aho uwo musakazi ariko araboroga, umusumari uti sinarinzi ko hariho imbaho zishashara n'iziva amaraso. Ikivumvu c'indwi, ibibanza 34 vyitirirwa itsitso sagwa. Busaga n'agacimbiri k'umutumba Cunda wa komine Gitanga mu Rutana, umutumba wa komine Burambi mu Rumonge. Gasagara canke Gasagara n'umutumba wa komine Makebuko Igitega. Agacimbiri k'umutumba Butegana wa komine Bwambarangwe mu Kirundo. Agacimbiri k'umutumba Rurira wa komine Busoni mu Kirundo. Agacimbiri k'umutumba Rusagara wa komine Kigamba mu Cankuzo. Gisagara n'agacimbiri k'umutumba Buhoro wa komine Gashikanwa Ngozi. Agacimbiri n'umutumba wa komine Kabarore mu Kayanza. Agacimbiri umutumba na komine ya Cankuzo. Agacimbiri k'umutumba Gasagara wa komine Makebuko Igitega. Agacimbiri k'umutumba Gaserege wa komine Muruta mu Kayanza.
agacimbiri k'umutumba Kibayi wa komine Gatara mu Kayanza, agacimbiri k'umutumba Kirama wa komine Buyengero mu Rumonge, agacimbiri k'umutumba Makombe wa komine Ntega mu Kirundo, agacimbiri k'umutumba Nteko wa komine Gatara mu Kayanza, ikomine y'intara ya Cankuzo, umutumba wa komine Mubimbi Ibujumbura y'Imihana, umutumba wa komine n'intara ya Ngozi, Kansago n'agacimbiri k'umutumba Gihungwe wa komine Gihanga Bubanza, Masaganya n'agacimbiri k'umutumba Bukwavu wa komine Gishubi Gitega, Musaga n'agacimbiri k'umutumba Karamira wa komine Rugombo mu Cibitoke, n'agacimbiri k'umutumba Gasenyi wa komine Buganda mu Cibitoke, n'agacimbiri k'umutumba Gitebe wa komine Mugina mu Cibitoke, n'agacimbiri k'umutumba Kayombe wa komine Bugarama Ibujumbura y'Imihana, n'agacimbiri k'umutumba Mayuki wa komine Mabayi mu Cibitoke, Musagara n'agacimbiri k'umutumba Buhina wa komine Kanyosha Ibujumbura y'Imihana, n'agacimbiri k'umutumba Kivumvu wa komine Mugwi mu Cibitoke, n'agacimbiri k'umutumba Ndago wa komine Songa Ibururi, n'agacimbiri k'umutumba Rutake wa komine Rugazi Ibubanza, n'agacimbiri k'umutumba Tongwe wa komine n'intara ya Bururi, n'umutumba wa komine Musongati mu Rutana, n'umutumba wa komine n'intara ya Muramvya, n'umutumba wa komine Rango mu Kayanza, Musakazi n'umutumba wa komine Tangara Ngozi, na Sagarare n'agacimbiri k'igice c'igisagara ca Rugombo mu Cibitoke, Nyabisagara n'agacimbiri k'umutumba Butamuheba wa komine n'intara ya Gitega, agacimbiri k'umutumba Kigufi wa komine Gishubi Gitega, Nyamisagara n'agacimbiri k'umutumba Buziraguhindwa wa komine Muruta mu Kayanza, agacimbiri n'umutumba wa komine Kabarore mu Kayanza, agacimbiri n'umutumba wa komine Vumbi mu Kirundo, Rusaga n'umutumba wa komine Ryansori Gitega, Rusagara n'agacimbiri n'umutumba wa komine Gitaramuka Karusi, n'agacimbiri n'umutumba wa komine Makebuki Gitega, n'agacimbiri n'umutumba wa komine Mugina mu Cibitoke, n'agacimbiri k'umutumba Buhayira wa komine Mugwi mu Cibitoke, n'agacimbiri k'umutumba Gitwa wa komine Gashoho Imuyinga, n'agacimbiri k'umutumba Kavumu wa komine n'intara ya Muyinga, n'umutumba wa komine Kigamba mu Cankuzo, Rusakara n'agacimbiri k'umutumba wa komine Kabarore mu Kayanza, Saga n'agacimbiri n'umutumba wa komine Bugarama Ibujumbura y'Imihana, Sagamba n'agacimbiri k'umutumba Nyamaboko wa komine Kanyosha Ibujumbura y'Imihana, agacimbiri k'umutumba Nyomvyi wa komine Mpanda Bubanza, Sagara n'umutumba wa komine Sare Ibujumbura y'Imihana, n'umutumba wa komine Mutumbi Karusi. 64 Sakariro n'agacimbiri k'umutumba Manga wa komine Kabarore mu Kayanza. Yarije Patrice Ntafatiro nguseze ngukangurira gukunda no gukenguruka Burundi igihugu c'amavukiro, kuko ni bagicurika nka naka ntugigwanire nka naka bakorona utanka bazogikoro cyangwa bagitakanga gicika umunuko nka cyakindu zirikana. Abavuka gihugu bakohorana amacuma cibiganga ararira imyampi gurukire kumenana ubwonko n'inkoro burimbwa n'imbwebwe uri atawukiyaha, kuko abakoroni ni wabo ntibakundana boza gukunda gute kandi n'abasokuru barayamaze kute mugwiya mutiza umuhoro. Cari ikiganiro Ikirundi c'Abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.